hello my beautiful people. Ndabarakuje mwese bakunzi ba Eric Burundi TV. Nkaba ndi kumwe na Mr. Eric umwami w'inama. Brother ni impore. Ni fresh kwe. Okay. Yeah. Je bimubazo n'umusinza kukubaza ni byinshi. Kandi byose shaka inyishu. Ariko bwa mbere na mbere shaka ndamukiriza abafana ba Eric Burundi TV. Ndabaramukije bakunzi ba Eric Burundi TV. Hano mukaba muri kumwe na Eric kuri Eric Burundi TV. Umwami w'inama. Umwami w'inama. Okay, je shaka ndakubaza. Burya ibiganiro vyawe ziyantu ze ukora. Ntabwo zirigera zituma abantu mushwana. Oya, twoshwana gute kandi ndiko ndaziba promotingira. Ariko nawe hari ibintu bijambo bimwe muzi uravuga. Ukatumenga nyene uri seri uri kubatuka. Oya, icambere barabona yuko ndi mu gakino. Yeah, barabona yuko ndiko ndabapromotingira indirimbo. Yeah. Hano nta muntu bashobora kugirana. Nta muntu bashobora kunshwana canke ngo ashobore kunira nka copyright, nka beef canke copyright. No, oya. Haya ndiko ndabapromotingira indirimbo. Nishaka kumenya ikintu kimwe rero kuva kuri LK. Yeah. Umwami w'inama. Yeah. Kimwe. Yego. Ugitangura. Game yawe. Abantu bavyakira gute? Okay, urazi icambere na mbere ugitangura ibintu abantu nturonka abantu bagukunda kiretse ugaragaje ico washatse kugirako. Yeah. Abantu bagenda kugukunda babona wateye imbere cyane na cyane. Nishaka kumenya imishikano yawe na ni Aska Pisco ni Isco Pisco. Asta Pisco. Yeah. Mufitaniye ubucuti bumeze gute? Ya ujyaye duhuriye mu kazi. Twaronse umuntu ujya mu manager yatumye ijya film isohoka. Manager barimwo muri ijya film. Ujya yari umuntu ujya niwe muntu yatumye dukorana na Asta Pisco. Yarongise umuntu amurungika mu kugira mu kumuha akazi ko kurondera aba promoter mu promoting Asta Pisco. Amacira turondera aca duhuza na Asta Pisco turangura gukorana ibikorwa. Ijya sinema ni yande? Ijya sinema ni iconzi ni Morio Channel TV. Ni yande ijya channel? Ijya channel niyo umuntu ari hanze. Arico bahuriye ko na Danton G. Danton ntawonzi. Danton G ntawonzi? Wapi? Danton G ntawonzi? Yeah. Jackson why? Oya. Ariko narabonye mu Kayanza amenga ari hehe mwagiye mwari bangahe ko? Twari bane. Wewe? Jewe? Imbwa n'umushoferi na n'umuntu yarahagarikiye ntuze Asta Pisco. Warahagarikiye Asta Pisco ninde? Naho nzi zina kure. Ntabwo ari Danton? Oya. Reka aha ndagaruka. Uvuze Danton G ntawuzi. Oya. Ntawigera ubona. Danton G. Danton G. Jackson Bass. Ntawonzi. Manager wa Asta Pisco ninde? Ni ujya muntu ahagarikiye muri Channel TV. Yitwa nde? Ntawonzi zina nawe nyine. CEO ninde wa Morio TV? CEO? I don't know. Ntawuzi. Wo hawa akazi n'abantu utazi. Yeah. Je cyo duhuriye ko nakazi nta bindi. Okay, reka tugende. Narababonye mu bintu byinshi bitandukanye muri kumwe n'abaririmbi na Asta Pisco nyene mugiye kwibuka cy'indege. Okay, gusuye mu type yamaye akazi kugira ngo Asta Pisco tugire mu promoting. Yeah. Reka tugende nawe akurikirana bajya bakobwa ba Ora Protocol. Ora Protocol manager wayo ninde? Ntabo nzi mwizina. Gusa ndibuka manager wabo yitwa nde? Yitwa nuko ntabwo tukunze kuyacha. Abandi bajya bo hanze. Mvuze wo mu Burundi. Ntawo nzi mwizina. Aserukira Ora Protocol. Ntawo nzi mwizina. Reka tubandanye ariko mu kubandanya kwacu nashaka kumenya ikintu kimwe rero. Nashaka kumenya mbe ano masaha nturi muri management cyangwa uri muri management? No, nta management mfise. Ariko ronse deal yo no gotwa. Gusa nyine urazi
ibintu biza bukebuke. Tugushire muri classement y'abakomedien or shaka umpe umuco ku batatahura ivyo ukora. Okay. Jewe ndi mu promoteur. Yeah. Sindi mu comedien. Kubera ko urabona mbaza abaririmbyi bakanyishura ibibazo mu byo mba nababajije. Urabona inkora nk'umu promoteur. Ndi mu promoteur. Reka tugende. Inspiration yawe kuye kwande? Inspiration yanje nayikuye kwa Swege muri Tanzania. Mu gihugu cya Tanzania. Gushika no masambu gihugu cy'u Burundi. Gushika no masambu gihugu cy'u Burundi hari abaririmbyi benshi cyane basanzwe bakora. Bakora akazi ku promoter. Mu Burundi ni Tanzania. Ni hava umuntu akwespira cyane. Mu baririmbyi cyane mu ba promoter. Mu ba promoter. Oya jene umuntu kera nakuye ko inspiration. Nijya Swege mu Ruda. Ni kuvuga yuko kugeza ubu sindanamukurikirana oya nabandanije n'ivyo wanje kuko urabona nta n'abaririmbyi baba Tanzania nkurikirana urabibona mu byo hostinga si hostinga abaririmbyi b'i Tanzania. Inyuma y'umuziki w'u Burundi ukubona ubona mu Burundi umuziki wabo usigaje kugira ngo ushike kuri step nziza cyane kuruta kintu usigaje ubu umuziki usigaje kugira ngo uje kuri nominated indi miziki tuva mu muziki ubu novuga biriko biraza icari kibuze ubu mbona biri bariko barabikora ubuye ndabona yuko bashigikira abaririmbyi b'abarundi mu gihe asohoye nka kujya kwa Sabi asohoye indirimbo nziza urabona ko bayishigikira bakayira ugasanga ama views y'ibintu byarahindutse biriko biraza kari Sabi asohoye indirimbo ugasanga afise views 500,000 bajya ba dramatic kubita miliyoni 4 ariko ubu Sabi bakubita 2 million ubagira asohoye indirimbo na Ibra ariko ubu ndazi inzuro nkubita nka 3 million kuduga kubera ko uye urabona ko bayirindiranya igishika abantu benshi ubu biriko biraza ivyo icyasabwa yuko imuziki yotera imbere biriko biraza ubu nibaza yuko bigiye kumera neza cyane. Uramaze kwiyumvira kuririmba namaze kuririmba n'indirimbo imwe gusa ntabwo nashize ahabona. Urifuza kuyisohoraho? Kumva yuko impamvu nayisohoye nuko nyene nayisohoreye muri studio iri yarwa mbere ninje studio kandi iyo studio ntabwo nyene yari kaze cyane rero shaka kuzosohora indirimbo imwe yahitse. Reka dufate kuri kinacho abaremvye Burundi bavuze ati ubu bariko baronka support maybe ibikorwa bari gukora birashobora gufata inzira bagakora ibikorwa biri au niveau international. Shaka kumenya ikintu kimwe kubwawe nice kintu wifuza gukora nk'umu promoter kugira ngo ushobore gushigikira umuziki wacu ushobore kuduga cyane ku rugero rwiza. Icambere na mbere icumviro kane nari mfise okay ubu uye kintu novuga ati shaka ko umuziki w'u Burundi utera imbere nuko nokora ama video menshi aguma yibutsa ko umuziki w'u Burundi ukenewe basi abantu bakeneye kume nk'icambere oya mu bisanzwe je ndi mu bantu batuma umuziki w'u Burundi uguma basi abantu baguma bawiyumvamo nk'icambere bashobora kwiyumvira bashobora kumva umuziki nashizemo muri zijya n'amankora ukivuga ati uyu muziki ko mbona ari ntuziya ko mbona ari Sabi cyangwa ko mbona ari Noji uyu muziki ko ntari ntigeze ndawubona agacija kuraba agaca urondera cyangwa akambaza ati uyu muziki witwa gute akabona abantu vyeya akabaho nakujya nkora challenge maze challenge yo muri muziki kanaka ugasanga umuziki barawukunze ariko ntibamuzi hari benshi baca bagenda muri comment mandashizeho link hama bagaca baja muri kuyiraba kuri YouTube ugasanga hariho n'abantu vyeya n'aba producer abantu vyeya aba DJ bakora ku ma studio ugasanga baragiye muri comment barawutoye umuziki bacawusha mu ma studio ugasanga bariko baravuza kubera bageze kubona mu mana wo kurira ama challenge tugere kuri iki c'abaririmbyi eske urabona neza na neza yuko ijya plan wahisemo gufata ko yo gukora promotion abaririmbyi bose baravyakira neza cyane gose nihe namba mnikunze guhura nayo
sha nta mpambamyi nimwe tugenda ku imbwaro comedy yeah maybe twatahura ko abantu benshi baravuga yuko ari wamufashe ukuboko kugira ngo ashobore gushika hagati ariko biraboneka ko aronka contract zimwe n'izindi wowe udashobora kuronka utakira gute yo navyakira neza ko kubera ko urabona umuntu muri kumwe canke umuntu uri ko barakorana ariko tera imbere na wewe ata just nogaya ngo sindatera imbere basi sindonka na jema contract urumva oya urayaronka mvuze nawe araronka contract zimwe ugaje usanga kubera nyene ari umukomedie maybe ari contract aronka ugasanga iyo contract ntabwo muri kumwe uretse ni ya ujya mukobwa ujya mwigeme okay mu gihe arose contract yo nashoboye kuronka nawe nyine afise atuvyakira neza ndavyakira neza cyane reka tumene nkabagera kurangiza ikiganiro ariko tutararangiza ikiganiro nashaka kumenya ibintu bitatu Eric yasanzwe akunda kuruta ibintu bitatu ndakunda kurya ndakunda indirimbo z'abarundi ndakunda na mama wanje nta mukunzi wawe ukunda no dufate ko atawuriho so cyangwa ariho nawe uriho Eric ati nawe uriho gasubiremwo nawe uriho sawa message ndibaza aho yagiye aho yega ariko nashaka umpe intuze gatoyi freestyle gatoyi bro kujya kuntu gukina kajya gakino umpe ga freestyle gatoyi cyane utukinira bari kutkuraba ngaba babone ingene emoji sana telefone emoji ma telefone emoji duhe arori emoji ashanze navuye hiyo buja kwenza ndibereye ino Nyanza Lake ndahejeje wahejeje eske jesha kambaza ikibazo kimwe rero nshinza kugumuzika uriza gushiramo dufata akantu kamwe gatoyi gusa akantu nshaka kumenya nashaka kumenya burya nta mahera menshi bigusaba downloading indirimbo z'abaririmbyi okay ivyo nkoresha amamega ajya amamega nyene usanzwe nakoresha y'umunsi hama nka downloading indirimbo mugihe na downloading zwazi cyenda ishira ahantu hakiripara hama ugaca usanga yamyeho nta wundi munsi nzosura kuri downloading rero umugihe na downloading nze ngaca ndashira ahantu rero nta yandi mamega nzosubira gukoresha mu kutora iyo ndirimbo abasigaye indirimbo shasha hari umuririmbyi w'umurundi yosohora indirimbo ntuyimenye aba underground bakiri down sana abakuze oya nta numwe naba followinze bose umuririmbyi wa mbere mu Burundi afite subscribers nyinshi ninde umuririmbyi wa mbere ni wa kabiri Sabine batari DJ Fernando wa gatatu wa mbere nibuka ni Sabine wa kabiri DJ Fernando wa gatatu Dramati namwibagiye Dramati na DJ Fernando na subscriber nyinshi ni Dramati oya ni DJ Fernando yo bas okay tugende nikwereka abarinzi abarundi bafite ama subscribers bake cyane par rapport y'ibindi bihugu okay icambere ibindi bihugu sinzi gusa novuga baraguye imbibe mu bintu bya entertainment basi bafise ukuntu sinzi novuga ati abafise ibanga ryabo kugira ngo umuziki w'ivyo bindi bihugu utere imbere kurusha twebwe RK reka nagushimira ku mwanya wawe uduhaye ndongera ndakubwira ati big up sana mu kazi kawe hama ndongera ndagusaba ukomereza aho nyene merci sana murakoze cyane